sentare yungururizwamo imanza yagumijeho igihano c'imyaka 25 cari cakatiwe Rusesabagina Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa vy'iterabwoba mu gihe Nsabimana Callixte Sankara yagabanyirijwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15. Muri ico gihe umuryango wa Paul Rusesabagina bavuze ko ingingo ya sentare yungururizwamo imanza atashingiro ifise. Umukobwa wiwe Karine Kanimba yabwirijwe rya Amerika ko bazobandanya gusaba ko arekugwa ku nshuro ya mbere. Umuryango wiwe watangaje ko Rusesabagina yagize ikibazo c'imitsi y'ubwonko AVC. Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura mubwira uko bakiriye ingingo ya sentare yungururizwamo imanza, yamejeje ko igihano cyo muri sentare nkuru arico kigumaho. Nago byadutangaje kuko kuva papa baramushimuse bamukoreye iyicarubozo, bamwima uburenganzira bwe bwose, bamwima n'imiti ye, bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo bino twari tuzi ko bizagenda gutya. Ubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa. None se murateganya iki muzakora, cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa? Rino rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo kusaba yuko papa arekurwa. Iyo kampanye irakomeza kukura ku isi yose, abantu benshi baza basaba yuko papa arekurwa. Icyumweru gishize ONU imaze gusaba, yafashe umwanzuro isaba yuko papa arekurwa. Bavuze yuko bamushimuse bamugeza mu Rwanda mu buryo butemewe, bamukorera iyicarubozo, kurwo rubanza rutagombaga kuba. Noneho rusaba u Rwanda yuko bamurekurwa byihuta bakanamuha indemnité, ku buryo tuzi ko ONU iduhagarariye inyuma, ihagarariye kumwe na papa, kandi nabo bazakomeza bamuvugire. N'abandi bose rero ku isi bapasije ama resolution birirwa babwira leta y'u Rwanda kumurekura, nabo bazakomeza. Uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo arutegerejeho mu rwego rw'ubutabera. Ariko se ku batamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya? Ungu papa ararwaye cyane. Tusabye yuko abantu bose, abanyarwanda bose bamusengera, natwe tuzakomeza tumusengere. Uziko papa yagize AVC kubera ko bamwima imiti ye, afite na paralyse mu maso, ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi. Bamwima imiti ye, imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho. Rero turafite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi, ariko ubu papa ntago ameze neza. Mu kanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere. Mwacyakiriye mute icyo cyemezo agisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa? ONU yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba, yuko papa ari imfungwa politiki, yuko bamushimuse, yuko agomba kurekurwa, ko kandi bagomba no kumuha indemnities. Bamufashe arbitrarily, nibyo ONU yavuze, kandi isaba yuko u Rwanda imurekura. Ikindi cyabaye nuko abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba. Abo bantu bakurikiye urubanza ko u Rwanda yahaye uburenganzira bwo gukurikira, byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire, ari u Rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe. Barabirebye rero basorora rapport uyu munsi bavuga ko runo rubanza ruri ikinamico, ko nta justice yaririmo, yuko papa ari ifungwa rya politiki. Bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro bufite. Karine Kanimba, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane Venuste. Turagaruka rero kuri iyi ngingo ya sentare yungururizwamo imanza yagumijeho igihano c'imyaka 25 cari cakatiwe Rusesabagina Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa vy'iterabwoba mu gihe Nsabimana Callixte Sankara yagabanyirizwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15. Tuze mu Burundi muri aka kanya ishiramwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Olicom yatangaje icegeranyo cy'ibikorwa ryaranguye mu mwaka wa 2021.
muri ico cegeranyo irishirahamwe ryagarutse hanini kwinyuruzwa ry'amafaranga arenga miliyaridi 400 y'amafaranga y'amarundi. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe, bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi, baba abakora ubuzi bwa leta canke abakorera abikorera twabo basanga batagishobora gupanga amazu. Abayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko aho baronsa amazu basanga ibiciro n'umurengera. Mwisagara ntibireshe kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu biguma biduga buri munsi ku munsi. Nk'inzu nk'umwatangu yabamo 50 ugasanga bagera mudugiriza ko uri kuraraba nk'inzu y'ivyumba 2 na saro ugasanga harimo dushe toilette ukaza wumva bayisize ku majana 205 hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo 50 kugira ngo bikunde wongere ko canke usohoke, kandi usohotse barayongera ko nyene gushika ubu ikintu cyo gupanga ni kibazo kuri twega abanyagihugu. Iyo myidogo irafise ishingiro kuko umugambi wa leta wo kubaka uburaro rusangi umaze imyaka myinshi warahagaze nk'uko bivugwa na Gaspard Kubako yigeze ko umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajejwe inyubako. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibituma abiyubakiye izabo bazizimbako. Hariho n'inyubako zubakwa na leta hama bakaziha abantu bafise uburyo bubayabaye bagashobora kugenda barariha bukebuke ku myaka 10-15 ishika 20. Rero uburaro no munsi biragoye gusigura inde byifashe kubera kuko leta ndicubakira abakozi bayo. Ivyo kubakira abakozi ba leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo byaragabanutse cyane kuko abagabandanya baronka amaparasera bariho mugabo urumva byaba birimo ingorane, hama harimo umusunikano, hama harimo induru muhora mu byumva. Abapanze amazu y'abigenga babwiye abakunzi b'ijwi Amerika ko badatahura igituma goma duga ibiciro, basaba leta kubaremurira uwo mutwaro. Biratugora kumenya ico bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na meri itaba yadugije ibiciro by'inzu. Ikora ryagumya ryarindi mugabo twebwe abantu bapanze basanga baguma dutugiriza. Nk'abatushikira kure mwo tumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose, kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohoke, kuko dusohotse baca baduza amazu. Nukuri turasavye bigi iki kibazo cyo gupangisha amazu. Gaspard Kobako yigeze ku umushikiranganje ajejwe inyubako nawe nyene asaba leta gutorera umuti ico kibazo kitera kibandanse, aratanga n'intererano y'ukuntu vyogenda. Warubatse inzu yawe kw'ideni uzokwishura ku myaka 10-15 mbere na 20, ubwa mbere bangiteza kuyishura, hanyuma ifaranga ryarataye agaciro. Uko rigenda rata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro cyo kugenda amafaranga agenda rata agaciro, ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara nduduga nawe nyene utagaciro. Twibaza yuko inzira ya mbere ariko leta yotegura ibibanza bitunganywe neza no kubaka uduza hejuru. Nukuvuga yuko barondeye nkaho bo kubaka dufate ko ari nk'ikilometero kwadrato amazu maremare menshi, ubwa mbere yozimbuka hanyuma kubakira benshi. Leta y'u Burundi wicishije mu kigo Obuha kijejwe uburaro mu gihugu iri ku kivi mu ntumbero yo kuronsa ababishoboye aho bubaka uburaro. Jean Pierre Gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika biriko birarangurwa. Umuntu yotanga bikuru biriko birakogwa na cane ibibanza byari bimaze gutunganywa. Ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera bene gihugu. Umuntu yotanga akarorero nk'Ibujumbura yazantara Busoro Kizingwe Bihara Gisyo Nyabugete, ikambere si Bujumbura gusa uvuga Ngozi kuri site Vyegwa Muyinga Mukoni n'ikambere n'ahandi. Iruhande y'itangwa ry'amaparcela kubashobora kwiyubakira uburaro, leta irifuza kuvyo umugambi wayo wo kubaka inyubako rusangi. Umugambi ugeze ku ntambwe ishimishije nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikigo Obuha. Ubunye turiko turarondera abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange, turi kumwe n'ibanki y'uburaro, bafise n'abandi bagwizatunga bava mu Burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange. Aho twovuga nk'abo twita Izil Togo, Arab Contractors, hariho na Banque Mondiale, n'abava mu gihugu ca Hollande, kambere ko yava mu gihugu c'Ubushinwa, bariko baraza ari benshi. Turibaza yuko mu minsi imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino, haba Ibujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu. Umuyobozi mukuru w'ikigo Obuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro uwo mugambi
ibicishije mu bushiranganji mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo. Leta iri kwiregeranya amatongo yose yegukira, ayo nayo akazubakamwe uburaro rusange, abazoyubakamwo bazoriha bukebuke gushika aho bubegukira. Mutubabarire rero iyi nkuru ntiyari yerekeye ishyirahamwe Oricon ryashize ahagaragara raporo yaryo ku isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta. Yari inkuru yerekeye leta y'u Burundi ibicishije mu kigo Obuha murantunga kijejwe uburaro mu gihugu, imenyesha ko igiye kuvyura politike yo kubaka uburaro rusangi. Inkuru twasomewe na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda. Igitigiri kinini c'impunzi zituruka muri Kongo zihunga imishamirano hagati ya leta n'abagwanyi ba M23 ntibashaka kuja mu ikambi z'impunzi. Bavuga ko bashaka kurindira ku mupaka kugira ngo umutekano ugarutse basubire iwabo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yishikiye mu ikambi ya Nyakabande araba uko vyifashe. Aha ndi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande, ahakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Urusaku mumva rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo, bamwe ndabona bafashe amasahani, abandi bafashe amasafuriya, ariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani. Ubwo rero akabaza gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo. Barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo, nibyo mbona babagaburira. Ndabona benshi n'urubyiruko, abagore bahetse abana hamwe n'abana batoya cyane, bo benshi mbona ahangaha nta bagabo benshi bakuze barimo. Wowe kuhagaraye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi? Hejuru ko nta masahani ngo mfite. Amasahani yo kuriraho? Go kuriraho. Byagenze bite? None ko twaje ko batari batwakiza amasahani, ntabona twe turo twajemo ntabaduhe sahani. None urarya bigenze gute? Ndamanza natira kuri mugenzi wanje wo bahaye. Ubwo no gutegereza akarangiza kurya? Impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure, nubwo ari kifuzo cy'abayobozi ba Uganda ko zava mu mujyi muto wa Bunagana urafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu. Aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha Nyakabande. Mbere yuko tuza ino muri transit nuko twahisemo kujya mu kambi, kuko batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu Kongo hameze neza. Gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari mu ntuze mu gisiziriye. Ubwo rero tureba ko gutaha dukomeze kimwe mu kambi. Ni ubwa mbere uhunze? Ni ubwa mbere. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. Kubugiye mu kambi urumva bitagiye kubangamira? Tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ashakira ubuzima, agatuza agakora akaniteza imbere n'abandi bose. Aho kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe, hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima. Nanze nahunze sasa mu rugo ni hari iwacu Canzu, niho inyeshamba zose turuka mu Kirunga ziri gushikira iwacu n'ibirindiro byabo biri. Indege bayimanuye ndaho ngeze hariya Bunagana ndara ijoro rimwe, ubwana mbaraye amajoro abiri. Wabonye indege iri kumanuka? Indege bayirashe ndi kureba. Bande bayirashe? Nimba ari mu ventura, nimba ari guverinoma. Nje nabonye iguye ngukunda urukuragura umusozi gwa Gisorora. Mbona iguye tanamenya bayigwishije hasi, nayibonye ijisho kurindi yakaga umuriro. Nje guhitamo kuja mu nkambi ni hejuru y'ibyo nabonye, kugira indege ihanukire mu karere kacu. Mbone inzu y'umubose nakoreraga barayitwitsira hiye, nta bundi burenganzira nageze bwo njya kuba hariya. Nyamara benshi muri izi mpunzi n'abadashaka inkambi, bamwe batubwiye ko barushe ihunga n'ihunguka ridashira. Ntabwo aribwo bwa mbere maze guhungaho nk'inshuro njine. Mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mva muri Uganda nsubira muri Kongo. Cyane ndarushe cyane. Ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratuyobeye cyane. None wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare? Twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima. Tunateseka kulisha ukimbia kila siku. Kila siku magumu, sasa tutaishi namna gani wewe? Kimbele njia M23 inatusumbua sana. Basi kila siku
vitu tunakimbia kila siku haiko mzuri tunapoteza vile tunakimbia unaacha vitu munyumba barabara watu wanapotea pesa ingekula mngetumika na inaisha mbomu barabarani kazi tutafanya namna gani baba maisha iendelee inarudia nyuma aha Nyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye gukora ibipimo by'icyorezo cya COVID-19 kubahagera bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura. Wewe ulipata chanjo Kongo?